1972-1973, la Commission Vérité et Réconciliation déclare solennellement, au 20 décembre 2021, que le crime et le génocide a été commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973. Kuri uyu munsi twabazaniye ubutumwa. Leo hii tumewaleteeni ujumbe. Ubutumwa bw'ibigiye gushika mu minsi iri imbere. Ufumo kwa yale yatakayotokea katika siku zijazo. None wewe Mukristo woba witeguye? Je, Mukristo uko tayari? Ariko imbere yuko dusigura, reka duhe ikaze abaririmbyi. Ila kabla ya kutafsiri, tuwakaribishe kwanza waimbaji. Karibuni sana. Bazorira, bazoriyo banyikira. Bitebe bitebuke ico gihe kizogera. Bazosarara, bazohoka. Nahubu banezerewe, hari igihe bazigirirwa. Namakuru adasanzwe ariko araca ku mbuga ngurukana bumenyi nka zose, haba kuri Facebook, Twitter, za WhatsApp. Amakuru ahejeje kuva mu Kigobe, neza na neza mu Kigobe mu nama y'amakoraniro, aho uno munsi kwigenekerezo rya 20 umwaka w'2021 inama nkenguza amateka koranye n'inama nshinga amateka vyakoraniye mu Kigobe bikoranijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira CVR. Benshi barabivuze, biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abandi baravyandika badafise umwizero bati ivyo ntibishoboka. None iryavuzwe riratashe, aho umugwi CVR ujejwe ukuri no kurekuriranira warumaze igihe kitari gito, ndetse n'abarundi benshi bamaze igihe kitari gito bibaza bati bega ubwicanye bwabaye mu Burundi ni ryari buzohabwa izina. Rero CVR uno munsi yameneye inda ku rukumu, ntenderejeje gusesa umuti, aho umukuru w'uwo mugwi Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye ahejeje gutangaza icese ko umwaka w'igombi kimwe amajana 972, umwaka w'igombi kimwe amajana 973, ko kuri iyo myaka ibiri habaye ibikogwa vy'ihonyabwoko, ibikogwa vy'ubwicanyi bw'indengakamere bigakorerwa abo mu bwoko bw'Abahutu. bikozwe n'intwaro yari hari ico gihe yaramutswa Kapiteni Michel Micombero, ndetse akaba ari nawe yakomanda ivyakozwe vyose bifashijwemwo n'inzego z'igihugu. Bakaba barashoboye gushika ku mugambi mubi w'ihonyabwoko, barica abarundi batari bake mu bwoko bw'Abahutu, ndetse haba mu mashure ku buzi butandukanye, mu mashengero, ndetse nabo bose
bose bafise igihagararo mu ntuzenya muri kominote bakaba barashoboye gutabwa mu binogo rusangi. Uno munsi rero urizina abari hirya no hino mu mpande zine z'isi bagumye badutelefona batubaza bati ayo makuru muri Renape mwayakiriye gute, muvyifashemwo gute? Kuri ayo makuru avuga yuko ihonyabwoko rihejeje kwemezwa nta gitangaro kirimwo, vyaragaragara, twarabibona, nubwo hari abatabitahura ariko twabisavye kenshi. Turabwira leta yuko ibikorwa vyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 yuko yotanga izina igakura urujijo muri bamwe n'abandi, cane cane mu bagizwa yuko bakoze igihonyabwoko, ugasanga aho basiga batazambaye bagenda basigura ibintu biriya kugira bajuragize abarundi n'amakungu. Vyabaye igihumbi kimwe amajana 1972. Rero no munsi twovuga tuti no munsi w'ivyishimo cane kuko tubona neza yuko leta ihari, leta mvyeyi, leta nkozi imwe irakorwa bigashimwa, ikirakora ku madosiye asa na yari yarananiranye ku zindi ntwaro. Twavuga tuti nyabona nibarabe banyarutse cane cane mu ngingo co twokwita les mesures d'accompagnement, niho ahanini yatwiteze ikintu kinini kubera ko ariho ibintu vyinshi vyagiye birapfundikanywa, haba mu mategeko, haba mu masezerano yabaye yapfundikiwe yarusha. Vyinshi vyagiye birapfundikanywa bigaragaza neza yuko ihonyangwa ry'agateka kazina muntu vyari bikibandanya mu Burundi. Aho duca tuza kubijanye n'intuzenya nibi vy'ama équilibre ethnique, aho usanga abagiye kuyapfundikanya bavuga bati abatutsi bahabwe ibice 40% batanashika n'ibice 14%, abahutu bagahabwa ibice 60% muri leta kandi basanzwe barenga ibice 85%, ndetse abatwa bobo bagahabwa agasunuzo cyo twokwita ntuzenya cooptation. Kandi mu ntuzenya muri rusansuma yabaye gwihishwa mu matoza twashoboye gukora muri 2017 vyarerekanye neza yuko abatwa bashobora kuba bageze ku bice birenga 2%. Ariko ugiye kuraba muri ntuza muri leta usanga rimwe na rimwe binjizwamwo kuvyo twokwita cooptation, bisigura yuko ni nka faveur babagirira, ntabwo ari droit, kandi nabo ibwizo shingiro risanzwe ryemanga neza yuko ari abarundi mu bandi. Amategeko y'igihugu akaba yemeza yuko mu bwoko butatu buri mu Burundi, ni ukuvuga ubw'abatwa, ubw'abahutu n'ubw'abatutsi, yuko ari ubwoko busanzwe buzwi mu ibwizo shingiro. Rero twovuga tuti mu majambo make ni intsinzi idasanzwe ku Barundi, cane cane abari banyotewe tungane. Tukizera yuko mu bikorwa bigiye gukurikira leta yoraba cane cane nk'ivyahononekariye, ari amazu yibwe, amakonte yanyazwe, hari imiduga yagurishijwe yabishwe, hari amaparcelle yanyazwe, hari amazu kugeza uno munsi abarizwamwo abayanyaze. Tugasaba leta yuko yoraba mu maguru masha amahera yibwe ku mabank, ikaraba ukuntu boca baraba ukuntu bakurikirana ayo madosiye dans le meilleur délai kugira bifitiye uburenganzira bisubizwemwo, kandi n'indishi y'akababaro igatangwa, kuko nta kuntu umuntu ashobora kuja mu bintu vy'umuntu mu gihugu kirimo amategeko bataguze tamukoteye cyangwa amupangire ngo abijemwo ngo avyexploiter imyaka n'iyindi hama ngo abivemwo uko. Bisanzwe yo bari promotion de l'impunité, nivyo twasupira kuri ntuzenya reconciliation nationale, ukunywanisha abarundi bose, ariko uko kunywanisha nyene nukunywanisha abadafise ico bagirwa. Sikuvuga yuko uwivye kaba yicaye mu bintu bitari ivyiwe yuko ateza kwigumamwo ngo nukunywanisha. Ivyo mu bisanzwe leta yociraba mu maguru masha abari mu mazu atarayi wabo, abafise ivyo bagira kuko barazwi, impapuro zirahari, abafise amatitre de propriété y'amaparcelle yabo yanyazwe cabayanyarukana muri leta bakabwira bakayabashira kugira baraye babasohore. Ntavyo kuvuga ngo bazorindira kugira ngo barinde kuvyiga ko ngo batohoze. Ivyibwe birazwi, nta muntu ashobora kuja kureklama itongo atazi neza aho riri, wareklame inzu atazi neza hiri adafite ivyangombwa. Tugasaba leta yuko rero mu maguru masha yocira
bitaraba ibikorwa bene ivyo bikaca bikurikira kugira neza na neza tubone yuko imvugo kuba twarabuze abacu abarundi kuba barabuze ababo mu bwoko bw'abahutu nivyo ntibashobora kuronka ico bashobora kubasubiza babo bazimiye ariko les biens matériels zisanzwe zihari zigaragara zitashoboye kononekara umuntu adashobora guhungana bazitezwa kuca zisubizwa mu maguru masha hama abivye nabo bace baraba nabishe bace baraba bashikana imbere y'ubutungane hama la justice fata ikibanza cayo hama badafise ico bagira nabo babandanye kubana n'abandi banywane basigurirwe yuko bene wabo bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973 babasigurire yuko ivyakozwe bitezwa kuba indahiro baca umurongo utukura babumvishe yuko ivyabaye kandi dute mu Burundi atezwa kuba du plus jamais ça habeho kirazira bamenye yuko agateka kazina muntu gatezwa kubahirizwa mu mpande zose abibaza yuko ivyaha iyo bibaye bamwe bakunda kwivugira ngo agapfuye kabazwa ivu bamenye yuko agapfuye katabazwa ivu kabazwa bakishe hama twumvirije twakurikiranye mu ma intervention yagiye arakurikirana cyane nk'uwahoze aramutswa umugambwe y'Iprona avuga ngo kuba ngo bashobe kuwevokamwo yuko bagize uruhara byabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973 yuko ngo vyobazwa titre individuel tuvuga tuti leta yari ihari ya kontrolwa na ntuza na Iprona byabaye barabibazwa kuko nta nico bakoze kugira babihagarike kandi bitwa ko baramutswe igihugu c'u Burundi baramutswe ubutegetsi ariko ivyo basigura bavuga ngo urumva ngo ivyabaye ngo nta manama yari yahabaye nimba atanama zari zahabaye mugambwe w'Iprona rero muri ico gihe nimba ivyemwe birakorwa nta nama zari zahabaye bateza gukora inama rero kugira bavuge bati bimwe biraba ntibituraba sanangaje que abarimo barabikora kugira bamenyesha abarundi n'amakungu ibirimo biraba yuko bifisa bimwe barabikora ariko rero kuvuga tuti gutera igere rya nyuma kuko hamaze kuvugwamwo abajereri hakavugwamwo ba mustanteri ababuramatari eka bari bajejwe intwaro igisirikare kandi vyose tukaba tuzi yuko vyari sous contrôle n'umugambwe y'Iprona naho baja bagume hamwe hama intayi ifata ijambo abere abezwe hama birabuzwe basimbanywe ku musaga bagende baperje igipfungo cabo hama ni bakurikije amategeko ko nibageraho bamara igipfungo cabo barekugwe basubire muri societe bahabwa inyigisho zo kubana n'abandi ko pour le moment selon ivyavuzwe twe twandayivuza imyaka umugambwe y'Iprona mu bisanzwe ntuwategerezwa kubandanya ukorera ku gataka ko Burundi kuko n'umugambwe tuvuga tuti nta utandukaniye cyane n'umugambwe w'abanazi nta utandukaniye n'umugambwe w'abanazi avec à sa tête Adolf Hitler nkuko banayivuze yuko ari n'intuzenya Ligue Belge des droits de l'homme yuko yavuze nayo nyene muri rapport yatanze yaravuze yuko mu Burundi harimo harakogwa ubwicanyi bufise inforo nk'ubwicanyi bwakorewe abajuif bukozwe n'intuzenya nabo mu bwoko bw'abanazi ivyo rero twavuga tuti nibagume hamwe babazwe ivyo bakoze barafise kinini y'ababiziko hama amategeko y'igihugu na mpuzamakungu akore hama abagizwe ko ingaruka mbi n'ubwo bwicanyi bwateguwe bugashirwa mu ngiro na leta z'ico gihe bagiye ntuza batunganirizwe ababikoze nabo babibazwe ahanini yaho niho duhagaze kandi rero ikindi naco twoca tugira ko dusaba nuko parmi les mesures d'accompagnement zigiye gukurikira iri yemezwa rya genocide yakorewe abahutu bikozwe n'intwaro zari zirongowe na Capitaine Michel Micombero twovuga tuti bice bigira ko inama nshinga mateka na nkenguza amateka bace baturabira ingingo y'amajana 189 bwizwa shingiro kugira barabe ingingo zivuga ku bintu bijana ntuzenya n'ivy'ubwoko le système de quota ethnique isubigwemwo habe revision canke ibe amande ingingo ya 13 y'ubwizwa shingiro ingingo ya 22 ndetse n'ingingo ya mbere ya Déclaration universelle des droits de l'homme bikurikizwe uko avuga yuko abantu bose bavuka
bangana imbere y'amategeko. Rero nimba twese tungana imbere y'amategeko, nta mpamvu nimwe yosigura impamvu abo mu bwoko bw'abatutsi bahabwa ibice birenze uko bangana. Tukavuga tuti mu mugambi mwiza wo kunywanisha abarundi, leta nikanagare itunganye rusansuma bw'ubwoko, kuko ubwoko mwibwizwa shingiro burazwi, hari abahutu, hari abatwa n'abatutsi, batunganye tumenye ibitigiri nyakuri biri ku rubuga. Ivyo tumaze kubimenya, nibaza yuko iyo ntuzenya partage ikurikije conformément no kubitigiri nyakuri biri ku rubuga, twaza yuko ivyo vyozana umwizero. Nta woza ngaho ngo avuge ngo twe twarenganijwe, mu gihe ukugabura haba mu butegetsi canke mu byo duherebwa uburenganzira n'amategeko, mu gihe bashize ku meza bakavuga bati we tori bingana nuko mungana, nawe tori bingana nuko mungana, ntaho vyonava, nta naho vyozonava kugira ngo umuntu ngo ashobore kuja ngaho ngo arekrama avuge ngo yararenganijwe ngo kubera ari nyamuke canke ari nyamwinshi. Tuzi neza yuko mu Burundi nta tegeko ribuza abantu kugwira, nta tegeko na rimwe ribuza abantu kugwira. Twaza yuko d'ailleurs usivye muri izo ntwaro yuko hari abatifuza yuko abo mu bwoko bw'abahutu bagwira ngo baba benshi, cyane cyane no mu ncabwenge yuko zitoba nyinshi. Mu mategeko y'u Burundi nta muntu numwe abuzwa kugwira ngo arondoke ngo agwire ngo akurikize yavuze muri Bibiliya yuko abantu bogwira bakaba nk'umusenyi wo mu nyanja. Twaza rero yuko mu gihe ataye iryo tegeko atari hari, nta n'impamvu rero ihari yuko vuga bati abantu babaye victime y'intuzenya y'ubuke bwabo, donc yuko babaye victime yuko ari minorite. Rero umva nimba nta nibihari, n'umuntu atazeza kuba victime yuko yabaye mwinshi yavyaye akarondoka, niyo bavyara bakarondoka bakaba benshi, ntaco zobuza yuko leta ibandanya gukurikirana ico kibazo hafi, mu gihe bagwiriye ikaraba ikabagwiriza intuzenya umuturi bahabwa muri leta. Nimba abandi nabo bari benshi bakagabanuka kumviza canke ziri independante de leur propre volonté, mico gihe bakagabanya akavuga bati ubure mwagabanutse, reka tugabanye ivyo cyo twabahaye compte tenu y'ibitigiri bihari. Abari bake nimba bagwiriye bakavuga bati reka turabe twongereze kubera ko bagwiriye. Nta wama aho ari ntuzenya. Heraclite no yavuze ati tout change, nta vyamaho vyamye. Abantu bashaka kugwira bakarondoka, mu gihe afise amagara meza bashaka kurondoka bakagwirirana, nkuko abantu bashaka gufatwa n'amagara make bakagabanuka. Ivyo rero ntivyateza kuba ntuzenya facteur yuko bamwe n'abandi baca barenganywa hakurikije ibintu biri insensé, umuntu agahabwa ibitigiri biri gratuit. Muri ico gihe duteza gukurikiza amategeko, bakaraba bakavuga bati abantu baragwiriye, nimba baragwiriye, nimba umuntu afise famille y'abantu 5 kabageze ku bantu 10, bateza kumuha ibikwiranye n'abantu 10. Nimba naho abantu bari 10 bakagabanuka soit kuvyingwara canke habaye impfu, bakavuga bati mwaragabanutse, reka tubahe ibikwiranye nuko mungana. Uwo ni umugambi mwiza wo kunywanisha abarundi, ataka mwana wa mama, ataka mpinga yanje, atakuvuga ngo kubera ngo twe turi banyamuke ngo tusha duhabwa vyinshi, natwe ngo kubera turi banyamwisho tutegeza kuzira ubwishi bwacu. No, ivyo vyateza guhagarara. Nayo mpamvu rero tuvuga tuti leta niraye bikurikiranira hafi kugira abarundi bose batunganirizwe, baba abari bake ku rubuga batunganirizwe bakurikije ibitigiri vyabo, bari benshi ku rubuga batunganizwe nabo nyene hakurikijwe ibitigiri biri ku rubuga. Gutyo twubaka Uburundi aho umuntu yumva yuko yishimiye kuba umurundi, akumva ko ukugwirirana kwiye kutazotuma aba privé ku mantuzenya ku madroit amwamwe, canke kuba donc kuba umuke canke utwo kwita kuba abantu bari bake bagabanutse tazotuma aba victime y'ubwo buke bwabo. Aho niho tuzoba turubaka une société iri très forte, yubakiye kunuzenya ku musingi w'amategeko, ukungana kwa barundi bose imbere y'amategeko. Naco duharanira muri nuzamurire nape Burundi, tuvuga tuti barundi bose nibangane imbere y'amategeko ntabaka mpinga yanje. Rero kuri iri genekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 n'umunezero ntangere kubera ko kubona abarundi isinzi bari barishwe ntibibukwa. Uno munsi Imana ikabicanye, leta ihari, leta mvyeyi yavuze iti reka turabe twibuke bajya abantu bishwe b'inzira karengane. Umunezero ntangere tukavuga tuti imbere yo kurangiza tabarundi bose twabahamagarira kubandanya bafatanye mu nda, babandanye basangira nkuko vyari bisanzwe.
leta nayo irabe ikurikije amategeko yanditse yaba y'igihugu canke mpuzamakungu, ikurikize donc ifate des mesures ziza kunywanisha ariko hanini badashize ku ruhande byo gusubiza ababo ababitera, donc gusubiza ivyanyazwe, ndetse ikaraba vyoba vyarigaruriwe na leta. Donc hari amantu zenya inyubakwa zigaruriwe na leta z'ico gihe bareba bisubize bene vyo, ndetse n'inshumbusho ijeko buzaba bubaye ubutungane. Ntiharambe umugusevere wakoze igikorwa c'iteka, ntivyari vyoroshe iterabwoba hirya no hino, abakenera kuzimiza bamwe n'abandi. Ntiharambe leta mvyeyi, ntiharambe inama nkenguzamateka na nshingamateka, bo bashoboye kumva akamo, amaborogo, agahinda n'amaganya vy'abacikacumu, bakavuga bati reka turabe tubatunganirize. Ubwicanyi bw'agahomerabunwa, ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abarundi ntibwogenda uko, reka turabe tubwite izina habanje gusomwa amategeko y'igihugu ndetse na mpuzamakungu, kugira dushobore kuba ku Burundi buzira akarenganyo, Burundi bwubakiye ku mategeko. Ni naho rero dusezeye tubabwira tuti mubandanye kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, Imana ibarinda akagaye, Imana ibandanye gukingira Uburundi, ahangame leta mvyeyi nabo bose bitanze kugira iki gikorwa gishoboye kuranguka mu mutekano ntangere. Murakoze.